Kaze mwese muri kino kiganiro ngenda kibashikiriza nitwa Confiance Vyizigiro. Nkanagombye kwanza kumenyesha ko nugure page kuri Facebook iyo nifuje gushiramo gusa ibintu by'inyigisho. Hanyuma kandi namwebwe abankurikirana abifuza bafite ibibazo bitandukanye mufise kwandika ama commentaire ibibazo bimwe bimwe bigashoboka kwishurwa ndetse bigashobora no gufasha n'abandi. Icyambere nagomba kuvugaho ni kuvyerekeye ijambo ry'Imana. Hari abantu benshi badasobanukirwa impamvu umuntu akwiye gusoma ijambo ry'Imana. Hari abantu benshi badasobanukirwa ijambo ry'Imana icari cyo. Hari abantu badasobanukirwa uburyo umuntu afite gukoresha ijambo cyangwa gusoma ijambo nico n'akamaro k'ijambo. Ijambo niko kuri dufise. Ni ijambo ryashizweho kuva itanguriro nkuko muri Yohana habivuga igice ca mbere ngo nta caremwe na kimwe kitaremwe kiva muri we. Donc wabiremye bikita ko ari ijambo. Byose byo ko byavuye mu ijambo. Rero ijambo ni ryo rufatiro ry'ibintu byose. Kuko ijambo tubiravye mu Baroma igice ca mbere ku 16 haravuga ngo ubutumwa bwiza icarico. Ubutumwa icarico. Ngo kuko ubutumwa bwiza butantera isoni ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, kuko muri bwo ariho ukugororoka kuva ku Mana guhishurwa guheshwa no kwizera kukagwiza ukwizera nkuko byanditswe ngo umugororotsi azobeshaho no kwizera. Ijambo n'ubushobozi bw'Imana ngo umugororotsi azobeshwaho no kwizera. Ukwizera tukuronka tukuva mu ijambo. Uko dusoma ijambo niko tumenya ukuri, kuko urabona ko isi yabayeho ibihe birebire kandi ibintu bigenda bihinduka, kuko isi umwami wayo ari Satani kandi Satani akagerezwa gushiraho ivyiwiwe. Muri ico gihe agenda titura ijambo ry'Imana agashiraho ivyiwiwe bituma abantu bibagira ijambo ry'Imana. Mugabo gusoma ijambo ry'Imana ni umuntu amenyera ukuri. Akarorero unye haramaze kugera tuvuge mu busambanyi hageze urwego rushasha, urwego aho abagabo n'abagabo basambana abagore ku bagore. Mugabo uko bigenda bigwira niko urunganwe rushasha ruza rubivukiramwo rukabandanizamwo. Urumva mu minsi iri imbere hazogera umuntu atazi gutahura kwanza mbega Imana yaremye abantu kugira ngo babeho gute. Nkuko abantu bunye bibaza ngo mbega umuntu yaremewe iki, ngo mbega kubaho bisigura ni kwereka tubayeho bimaze iki ko tubaho. Nuko abantu batakaje ukuri no kumenya icyo Imana yabashiriyeho n'icyo Imana yaremereye inosi n'abantu kwibamo. Rero azogera igihe abantu batazomenya yuko umugore Imana yaremye ko umugore abana n'umugabo. Muri ico gihe bizokura kuri bashasha gutatahura yuko umugore n'umugabo bakwiye kuba hamwe, apana umugore n'umugore canke umugabo ku mugabo. Mugabo muri ico gihe ko biza byamaze kugwira abantu benshi bazoyoba kuko batazaba bakimenya ukuri. Ukuri rero tukumenyera he? Tukumenyera mu ijambo. Mu ijambo no tumenyera icyo Imana yavuze. Mu ijambo no tumenyera Imana, kuko ngo mu ijambo ngo niho hahishurirwa, no umuntu aronkera ishurwa ry'Imana, niho umuntu amenyera ivyagezwe by'Imana, niho amenyera icyo umuntu yashiriwe gukora. Rero ijambo mu kurisoma umuntu afise kurisoma mu buryo butandukanye, ariko ijambo umuntu akwiye kurisoma hanyuma iyo umuntu asoma ijambo hagera ushika ku ijambo rigukoraho, kuko buri umuntu aba mu bihe bitandukanye, mu mamosa atandukanye, mu bikorwa bitandukanye. Muri ico gihe ijambo rifise kutagira isobanuro kuri wewe kubwako kanya. Umuntu ashobora gusoma ijambo akavuga ati ibi bintu ntibitahuritse, mugabo ubandanije usoma ufise gushika ahantu ku ijambo rikora kuri ubwo buzima ubayemwo muri ako kanya. Iyo umuntu amaze gusoma ijambo akamenya kwanza ukugira amahoro, kuko itanguro rya vyose na amahoro. Iyo umuntu adafise amahoro arayarondera mu buryo bwose mu bitandukanye vyose. Benshi bibaza bavuga ati jewe ngo wabujijwe amahoro nuko badatunza, abandi bakaza ngo wabujijwe amahoro nuko badafise abagore canke abagabo, abandi bakaza ngo wabujijwe amahoro ngo kuko bafise abana mu nzu, bakizera yuko iyo bakaba badafise abana bo bakaba bafise amahoro. Mugabo amahoro nta handi ari atari muri Yesu. Mugabo ibyo navyo bimenya ari uko wize ijambo ukarisobanukiye ukaritahura ukamenya neza ko amahoro aba muri Yesu. Hanyuma kandi umaze kumenya ko amahoro nibwo rufatiro, ukamenya ko umaze kugira amahoro ibindi byose kujya umutima wahora uri hejuru ubabajwe n'ibitandukanye urondeza bira na biriya anya ucumya ko umaze kugira amahoro urumva amahoro haba gutuza ko mu mutima, donc ukuruhuka. Ijambo kubizera n'ubushobozi
kuko dutsindanishirizwa mu ijambo, kuko mu ijambo niho tumenya ukuri, kuko mu ijambo niho tumenyera urukundo rw'Imana, niho tumenya urukundo Imana idukunda, niho tumenya ko Imana iri kumwe natwe, niho tumenya ko Imana idukingira. Kuko igituma Satani atuma tutizera nuko atwemeza ko Imana itariho, kandi tukazubara mu byiwe cyane, akatwereka ibyiwe kugira ngo dutakaze ukwizera, kugira ngo atwereke ko atamana iriho. Ariko mu ijambo niho tumenya ko Imana iriho, kandi mu ijambo niho tumenya ko Imana idukunda, kandi cyane cyane twebwe abari mu isi, kuko urukundo mu ijambo bavuga ko urukundo yakunze abari mu isi. Donc yapfiriye abari mu isi kugira ngo turonke kwihana, ngo turonke kwezwa, kugira turonke kwemerwa n'Imana. Rero iyo umuntu apfuye atarezwa, iyo umuntu apfuye atarihana, iyo umuntu apfuye ataramwakira, ntashobora kugira ya mpwemu yo kumuzura, ntashobora kuronka bwa, kuko ubugingo buhabwa utarapfa, kuko ubwo bugingo uhabwa ni mpwemu yazuye Yesu. Donc abamwakira bose bahabwa ubwo bushobozi bwo kuzozuka. Ariko abandi abatamwakiriye abo onye ngo bazopfa rubi, ngo abo nibo bazotabwa mu muriro w'itanure waka, kandi bazosha ibihe bitazoshira. Ariko kuba mwizera, abemera ijambo, abamwakira, abemera Yesu Kristo bakamwizera, nibo bahabwa ubugingo bwo kuzobaho ibihe bihoraho. Nuko rero Yesu abahezagire mwese, Imana ishishikare bana namwe mwese, kandi mwese ndabifuriza ubugingo, mwese ndabifuriza imbabazi z'Imana kuba bako, kandi ndabifuriza mwese kumenya ijambo no kuritara no kurisobanukirwa, kugira ngo mwese mushike ku buntu bw'Imana, hanyuma haba amahoro muri twese. Nuko Yesu abahezagire. Amen.